Reka nongere mfate kano kanya ndamutsa mwebwe mwese mwahisemo neza gukurikirana n'urubuga rwacu rwa SNTV Worldwide. Shimira cyane ivyimva mutima wowe wese yashoboye kugira subscribe kuri n'urubuga rwacu, nongera nsaba utarabikora kubikora kugira ngo mubandanye mudutera intege mu bikorwa vyacu, na cyane mu kudutera intege zo kuronka umwete wo kubandanya dukora vyiza kurushirizaho. Uyu munsi nkuko twabibemereye ni top 5 niyo tugiye kubashikiriza, nkuko twabibemereye mu ma top tuzogenda tubashikiriza y'ibikorwa bigiye bitandukanye bigenda birashikirizwa bivuye ku baririmbyi banyu mukunda cyane bagenda bakora hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Iyi top 5 rero iza kubifatiye ku ndirimbo zikunzwe cyane, ndavuga ku ndirimbo zivuzwa cyane n'abene gihugu mu masosiyete aho tugenda turaca henshi hagiye hatandukanye, yaba abazivuza bari mu matelefone yabo canke abazivuza mu studio canke mu bubare canke ahantu henshi hakunda guhurira abantu benshi. Tugiye kubasomera rero indirimbo zitanu za mbere zisose muri kuno kwezi zikunzwe cyane muri abene gihugu zivuye ku baririmbyi bacu b'abarundi. Tutabarambiye cyane rero reka duhere ku ndirimbo ya gatanu kugeza ku ndirimbo ya mbere. Mu ndirimbo turiko turagerageza kuzunguruka igisagara ca Bujumbura, turiko turagerageza kumva ahinshi hashoboka mu bene gihugu canke mu bibanza bitandukanye abantu bakunze guhuriramo. Indirimbo ya gatanu ni indirimbo y'umuririmbyi Alvin Smith ari kumwe n'umuririmbyi kazi Mona Warda yasohotse ku izina rya Indaya. Indirimbo ya kane akaba ari indirimbo yasohotse ku izina rya I Wish y'umuririmbyi D1 from Iteka Music. Ndabibutse kandi yuko zino ndirimbo turiko turabasomera atari indirimbo zifite amaviewers menshi kuri Facebook canke kuri YouTube canke mu zindi mbuga, ahubwo ari indirimbo twumva cyane mu gisagara ca Bujumbura, cyane yuko ari umuji w'abakunzi b'umuziki. Indirimbo ya gatatu rero ni indirimbo Ntabikunda yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo y'umuririmbyi Double J, yaheruka kuva muri Bantu Boy bakaba barizwa mu mugwi wa Berman Boy. Indirimbo ya kabiri akaba ari indirimbo y'umuririmbyi Sarbi mwene Empire Avenue yasohotse ku izina rya Ndemeye. Indirimbo ya mbere akaba ari indirimbo y'umuririmbyi Dramati yasohotse ku izina rya Kosho. Iyi ndirimbo ndabibutse ko yasohotse ku munsi w'ejo. Ejo ni indirimbo yashoboye gusohoka, mugabo ugerageje kuzunguruka igisagara cya Bujumbura akaba ari imwe mu ndirimbo ziriko ziravugwa cyane ziriko ziravuzwa henshi hashoboka mu bibanza byinshi bivugirizwa mu muziki. Iyi ndirimbo Kosho y'umuririmbyi Dramati iriko iravuzwa henshi, bikaba biboneka neza yuko ari indirimbo igarukanye igikundiro ko umuririmbyi abenshi bari bataye kicizigirwa. Iyi ndirimbo Kosho yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda, audio video ikaba yakozwe n'umuhinyanyuzi aheruka kuronka agashimwe k'umuhinyanyuzi yakoze indirimbo nziza yabonye neza ifite amasanamu meza, John Ellar. Iyo ndirimbo ikaba yarose agashimwe ka East Africa Best Video y'umuririmbyi The Ben kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Umuririmbyi Red Dramati iyo ndirimbo yiwe yasohotse ku munsi w'ejo amasaha ya saa sita z'umutaga, mugabo kugeza uyu mwanya turiko turavugana akaba ari imwe mu ndirimbo ziriko ziravuzwa cyane hano mu gisagara ca Bujumbura. Mbega nawe aho herereye indirimbo iriko iravuzwa cyane yoba ari yihe? Mwari kumwe na Stan Presenter, ndabibutse ko ari urutonde mutegurirwa na SNTV Worldwide. Turabakunda cyane, bandanya mukomeza gukurikirana n'urubuga rwacu rwa SNTV Worldwide mu kubandanya muronka ama update yose mwabuze ku zindi mbuga. Ciao till the next time.